nimuze fata batwara ayo mashirahamwe yose ari kwinjiriza amahera igihugu ndabajane kuri stade abantu babone kugira aho bazoza baraca hose babivume tubavumire kuri stade babivume aho bazoca hose bavuga bati wa undi mwamubonye gushika bavume bifungira mu nzu nta kamaro genda muri sosomo imisigati urarondera umwimvye wagiye ukabura nta mwanya bafite nimwaba rero ariyo mission mufise gusambura Burundi tugira duhangane. Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye watangaje amajambo akomeye kutwara Susumu, ariko icyababaje abarundi batari bakeya nuko yamugize buramatari. Benshi bakavuga ko amajambo atangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ateye isoni kandi ari amajambo ababaje rwose. Abarundi bari bakwiye kumenya ko ibitangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari uruhendo ndetse no kwereka abarundi ko ariko ararwanya abasuma kandi mu by'ukuri atabyo ariko arakora. Uwo yise ikivume muri 2024 yamugize buramatari wa Bujumbura 2025. Turabiguruka ko mu idonido y'amakuru aho tuza kubabwira byinshi biteye ubwoba byinyegeje mu majambo Perezida Evariste Ndayishimiye akunze gukoresha. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'umutekano aho ibintu bitoroshe na gatoya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru adushikira akaba yemeza ko mu gisoda ibintu bitameze neza nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yiketse ko mu basoda biwe bakuru harimwo abari gukorana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ibi bikaba byaramubabaje ku rugero ruteye ubwoba ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko ibintu bishobora gukomera cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agejeje igihugu ahatemba, ndetse benshi bakemeza ko u Burundi ugeze ahantu habi cyane kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD FDD na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kugaruka ku mushikiranganji Emeride Sabushimike aho benshi bemeza ko ataco yamaze mu myaka 5 amaze muri leta, aho yakoze muri leta ya Bunyoni akongera akaba muri leta ya Ndirakubuca, ariko ibyo byose akaba ataco byigeze bimarira abarundi, ahubwo benshi mu barundi bakaba bamwibukira ko ari umukuru wa korari bashiranganje bajya gutamba imbere ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru. Saya gusa twabateguriye, hari n'andi menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu busabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Uwo yise ikivume muri 2024 yamugize buramatari wa Bujumbura muri 2025. Amajambo Perezida Ndayishimiye akoresha afise agaciro kangana gute? Mu mwaka uheze yavuze abayobozi b'amashirahamwe ya leta bahombesha igihugu. Yavuga ko ari ibivume azojana kuri stade abanyagihugu bose bakabibona. Ishirahamwe yatomoye izina ico gihe ryari Susumu. Waritwara yari General Major Aloys Ndayikengurukiye, none niwe aherutse kugena ngo atware intara nshasha ya Bujumbura. Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare, Bubanza na Cibitoki. Benshi bareko Ndayishimiye ari umubeshi kandi ko ari umuntu udashobora gusubiramo ibyo yavuze, kuko ibyo yavuze kuri generali biratangaje kubona yongeye kumugena mu kibanza. General Major Aloys Ndayikengurukiye we abona ko isukari itari iy'abakene, niyo mpamvu yakuye ikiro ku mafaranga 3,500 Fabu agishira ku 8,000 Fabu. Ico gihe Perezida Ndayishimiye yavuze ko ibyo byose byakozwe ku nyungu z'abatwara Susumu, anategeka ko ikiro gisubira kumanurwa. Ku rubuga ho abanyagihugu babandanije kubura agasukari, bakaronse naho bagasanga barakarazimbye cyane. Ubwo uyu muntu azotahura abantu bato gute? Uyu muntu azashobora gukorera abene gihugu? Ibi ni bibazo bamwe mu barundi
bibaza bakabona ko aho Ndayishimiye agejeje igihugu ari habi cyane ndetse akigejeje ahatemba. Umutware wacu abyipfavuze ngira kubera ko avuga amajambo menshi, haragerayo abatacibuka ibyo yavuze canke akabivuga kubw'amarangamutima. Ikindi nuko wosanga perezida wacu atari we afata ingingo, ugasanga hariho abandi bamuruta ari naho bashiraho kugira akingire inyungu zabo. Iyo rero bamubwiye ntigena runaka mu mabanga ntiyobihindura. Njye ndatekereza ko ariko bigenda. Uyu nugaragaza icumviro ce akavuga ko Ndayishimiye atari ugena abatwara igihugu ahubwo ko ari hariya nk'ukoreshwa. Undi nawe yagize ati je nibaza ko perezida atigenga kuko ingingo ziwe zirerekana ko hari abamugaba kandi ibyo bakoze byijana, ahubwo yaba ari uwo muhanuro numusaba kujarareka kwiha amenyo. Uko nukwimaramaza igihugu cabaye kidahana ntikigira n'iterambere. Gusa uzoramba azobona, ndabona hazogeraho n'uwishe umuntu azoca ahabwa promosiyo narengana. Nukuri birateye isoni ndetse birababaje. Undi nawe yagize ati uribagiye yavuze ati bose nibisuma n'abanonyi, kubw'ibyo ati nta numwe azosubira gukura mu mabanga kuko abazana bose ngo nibisuma. Rero ugowe ntitwe bato bato tuzopfa tununuzwa, ariko kandi umuntu afise ububasha bw'umukuru w'igihugu ntiyoreka guhana abononyi kuko nabo bashasha boteba bagatinya konona iby'igihugu. Mu by'ukuri Ndayishimiye niwe wonona igihugu gusumba abandi bose. Undi nawe yagize ati gusa ni hatari, abarundi twibereye nk'intama wogira nta n'ubwenge twifitiye. Sinone tuba twariyamirije iyo ntwaro tukaja mwibarabara bagapfuma batwica. Ibintu abadede bakora nta handi ndabona bikorwa. Umengo baduhaye imiti y'urugoto kuko none rero ntitwemere badutware mpaka Yezu agarutse. Nukuri ibyo bariko baradukorera birateye isoni. Undi nawe yagize ati nta muntu yagowe nka Evariste kuko abo yahaye ngo bamufashe kurongora igihugu bibamuhemukira bidasanzwe. Njewe ngira ndamuhe imitwe barya abanyepolitiki bafise manda bazane bagufashe kuyobora igihugu niho uzokwiruhutsa uti none nari narindiriye iki kubazana ngo bamfashe kuyobora igihugu. Uyu nawe niko abyumva. Undi nawe yagize ati Ndayishimiye si uruhinja, twese adushira ku gataro akaza araduhindukiza akavuga imvugo yumvwa n'abato bato kugira bamugumanire icizere bagera mwiherero bakayaga iyindi mvugo. Aradukina nk'idenesi gusa. Imana sibayari hari umunsi azobyuka yinjije igitego akitsinda. Nakomeze natwe turi gusenga ngo Imana idutabare. Undi nawe yagize ati ariko kandi hariho abantu bagaragaza umunezero kwishi aho gutwenga akarira, aho kuririmba agatukana, bivana na kamere k'umuntu. Nimuze dukunde igihugu, turwanye ukuri kubesha, dutabare ukuri gusinzikajwe. Uburundi burakwiye ubuyobozi bushira imbere ineza rusange, si imivumo ica ivamwo imigisha. Abakera bahora bivugira ngo abakecuru muri ibijuju. Ego data turi ibijuju. Ibaze nawe abayobozi bararenegurwa biteye isoni aho kubabogoza bakabaduza amapeti cyangwa igrade. Urambye azabona byinshi ndetse azabona ibizakurikiraho. Undi nawe yagize ati wewe hari ijambo nigeze kukumvana kurongora abantu si bya bose kandi sinicaha nibyo pe. Rero perezida wacu agaragaza ko ibyo kurongora abantu si byiwe pe kandi nta kosa iririmwo, ahubwo abantu Imana ntiyatwibagiye. Bizogenda neza ifise inzira izobicishamwo igihugu cacu gihebe gishikiye ku ndongozi zizi gukora ndetse sizi gukorera abene gihugu. Apana Ndayishimiye ugumya uvuga amajambo atashobora gusubiramo. Undi nawe yagize ati ababyeyi kuva kera narindi baraducokora kugira ngo tuzovemwo abantu ejo hazaza. Rero ntibyasigura ko batwanka, barahira kudushwanira bakadukoza ko
n'akanyafu, ariko imfungurwa zihiye twasangira twese kuko baba bazi ko nubwo twacumuye hari igihe tuzodukora neza nabo bakishima. Uyu nawe niko abyumva. Igihugu kiriko kirononwa bikomeye. Uku nyene muri CFD inkozi z'ikibi bisuma abanyuruza abantu, abatoteza abandi atacu babahora. Iyo migwi niyo igize ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Rero ibivume nk'uko Perezida Ndayishimiye abivuga ni ugushimirwa, kuko muri uwo mugambwe ikibi casubiriye iciza. Niyo mpamvu abadede nitudahaguruka ngo tubikure ko ibintu bishobora kudukomerana mu minsi iri imbere. Abari abarundi bagaragaza ishavu ndetse bakerekana ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bikure mu butegetsi bubi bumaze igihe buboheye amaboko imugongo abarundi. Tugaruke ku mushiranganji wabaye umukuru wa korali y'abashiranganji aho kuba gukorera abene gihugu. Umukuru wa korali y'abashiranganji ibyaranze Emeride Sabushimike muri leta ya Ndirakobuca. Igenwa ry'umushiranganji Emeride Sabushimike muri Ruheshi 2020 yari amateka mashasha yanditswe mu Burundi. Bwari ubwa mbere hagenwe umushiranganji ava mu batwa. Ico si gito, nta murundi numwe akwiriye kumva ko hariho aho atarekuriwe gushika mu mabanga y'igihugu ciwe. Emeride Sabushimike ari mu bashiranganji batandatu batanguranye n'intwaro ya Ndayishimiye. Ni ukuvuga ko amaze imyaka 5 muri leta. Ajejwe ubushiranganji bufise byinshi bwomarira abarundi, bugizwe n'ibisata 4 bihambaye: ugufatana mu nda, solidarity, imibano, agateka zina muntu, ukugana kw'ibitsina. Mu myaka 5 amaze muri ayo mabanga ahambaye, biragoye rwose kuvuga iragi Emeride Sabushimike azosiga benshi bamwibuka nk'umukuru wa korali y'abashiranganji kurusha ayo mabanga yari ajejwe. Yabaye umuhuzabikorwa kurusha kuba umushiranganji. Ubushiranganji Emeride Sabushimike arongoye ntibwigeze buvugwa cane mu bibi canke mu byiza muri iyi myaka 5. Nta tegeko rihambaye Emeride Sabushimike yatoje ngo asige impinduka, nta n'ijambo rikomeye yavuze abarundi bazomwibukirako. Perezida Ndayishimiye acitoza yari yaremereye abakukurubuke impinduka ikomeye ku kungene bafashwe. Ariko imyaka 5 iheze Emeride Sabushimike adashoboye gushira mu ngiro iryo sezerano. Igisata cy'agateka zina muntu nico cambere kigwaye mu Burundi. Abarundi bagumye banyuruzwa n'iperereza bakaburwa irengero. Abandi baborezwa igufa bapfungirwa ubusa. Emeride Sabushimike ntaco yigeze avuga, ahubwo yagiye i Geneve muri ONU kubeshuza abashira ahabona ayo mabi. Ubushiranganji bwiwe bwarigeze gutangaza ko atamwana numwe azosubira kuba mwibarabara, ariko iyo ngingo nta n'ukwezi yamaze. Ubu sinzi nuko abyibuka ko byavuzwe. Gufatana mu nda ntaco kirahambaye cane, ariko ntigihabwa uburyo bukwiye. Abarundi ntibazi ngo ni ryari umuntu yo kwitura ubwo bushiranganji agafashwa. Ni igiki gisungwa mu gufasha bamwe bakareka abandi. Nibitigiri byarafashijwe ntibyigera bija ahabona. Hano ku mbuga ngurukana bumenyi hama ubutumwa bw'abasaba ubufasha, cyane cyane abagwaye. Ubushiranganji Emeride Sabushimike ntaboneka nk'uwitwararitse ibyo bibazo. Amafaranga menshi yohawe ubushiranganji ajejwe aja mu biro by'umukuru w'igihugu imiraridi 8 ngo zo gushigikira ibikorwa byiza bonne initiative, canke mu biro kwa Angeline Ndayishimiye, na cyane cyane iyo azananye wafasha Uburundi. Aya mafaranga yose akwiriye guhabwa ubushiranganji bwo gufatana mu nda. Kumbure hano twoshima ko hari imiryango imwe y'abatwa yashoboye kubakira amazu. By'ukuri abo yabakiye bari babayeho mu buryo buteye isoni. Byobaye byiza kurusha abaye umushiranganji asize itegeko rivuga uburyo bwa nyuma bw'inzu atamurundi numwe akwiriye kubamwo, akanakora icigwa c'ababayeho, gutyo akagenda hafashwe imigambi ibiheza. Muri 2023 Angeline Ndayishimiye yateruye amatoni atari make y'umuceri watanzwe n'Ubushinwa ngo ufashe bantaho nikora awugemura muri Guinea Equatoriale.
Umushikiranganji Emeride Sabushimike ntiyigeze asigurira abarundi ingene umuceri waje gufasha abarundi wakuwe mu bubiko ajejwe ajanwa muri Guinea Equatoriale. Umukuru wa korari y'abashikiranganji. Igikorwa Emeride Sabushimike akora cane nico gutegura indirimbo z'abashikiranganji baja gutambira umuryango w'umukuru w'igihugu. Buri mwaka n'imiburiburi Emeride ategerezwa gusohora indirimbo zibiri muri Ruheshi no muri Kigarama, agategura imyanya yo guhuza abashikiranganji bakaziga repetisiyo, akiga uko zizotambwa be n'imyambaro bazombara abazibyina. Naco si igikorwa coroshe, ibaze kuronka umwanya abashikiranganji bose bahurirako mu gihe bama mu ngendo hanze y'u Burundi no mu gihugu hagati, bakaba abantu basanzwe bafise akazi kenshi. Ibaze kuronka ingene bahuza amajwi mu gihe harimwo nk'abagabo bifatira icupa batigeze baririmba na rimwe. Ibaze kumvisha nk'umu Isilamu ko agiye kuririmba no gutamba indirimbo zihimbaza Yesu Kristo. Ibaze kuronka ingene Jerome Niyonzima amenya gutamba atigeze abikora muri Pentecote. Ibaze kumvisha abamenyereye intambo zo muri Boîte de Nuit ngo baje mu murongo w'indirimbo mpimbazamana. Uravye indirimbo zabo abashikiranganji bose womenga barinjiye idini rimwe. Nta hane na hamwe kw'isi usanga abashikiranganji bafatwa nk'abana bo mu mashuri mato bategekwa gutambira abigisha n'abavyeyi. Ni mu Burundi gusa abashikiranganji aho gutora kw'ibibazo bihanze igihugu ca nyuma mu butunzi baja kubyina no guceza imiziki ngo baryohere umukuru w'igihugu. Muri kino gikorwa Emeride Sabushimike arashoboye. Emeride Sabushimike ninde? Emeride Sabushimike avuka mu ntara ya Mwaro. Abakurikira no mboneshakure batumenyesheje ko Emeride Sabushimike yize kaminuza yigenga University mu gisata c'imibano mu gisagara ca Bujumbura. Imbere yo kuba umushikiranganji, Emeride Sabushimike yari icegera c'umukuru w'ishirahamwe mpuzabatwa Uniproba. Yari yaragize uruhara mu yandi mashirahamwe atandukanye. Nta kinini abantu bazomwibukira ko mu byo yaranguye muri leta, ariko kandi nta namabi yavuzwemo. Yabaye ukurikirana ibikorwa bya misi yose by'ubushikiranganji ajejwe. Yakunze kuboneka ku mboneshakure y'igihugu avuga amajambo iyo hagageze imisi mikuru mpuzamakungu. Yongera aba umwizigirwa agamburukira umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe. Muri no minsi haravugwa urwongosha rw'impari z'uwoba icegera c'umukuru w'igihugu avuye mu batwa. Nyuma yo kuba umushikiranganji, kumbure Emeride Sabushimike azinjira mu yandi mateka nk'uwa mbere abaye icegera c'umukuru w'igihugu avuye mu bwoko bwiwe. Mbe yemwe ninde yoca atwara korari iraho? Iki ni ikibazo abatari bake bibaza bakayoberwa ibyo ari byo. Tugaruke ku makuru y'umutekano. Ibintu ntibyoroshe mu gisirikare c'u Burundi. Amakuru adushikira aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yasohotse igihugu, ariko akaba yaragiye kwanga gusohoka kubwo kwikeka ko ashobora kugirirwa nabi akaba yakwaka ubutegetsi. Ibintu ntibyoroshe na gatoya mu basoda, ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya. Turabandanya kubatohoreza amakuru. Icyo tuzajya tumenya byose murajya mubikurikira munyuze kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.